biravana na objectif umuntu aba afise nyene kugira ngo aje kwiyandikisha ariko kandi ni ibintu bitanguye ubwa mbere usanga ari ibintu biryoshe kurusha ibindi vyose. Inzira nziza novuga yuko kubisanze kugira ibinye ubijemwo niwo uba witoreye nyene uba wifatiye decision utabishaka ntushobora kubijamwo nta muntu numwe gupusa ngo ubijemwo ubijamwo kubera ubishaka. Twebwe nkuko tubizi mwimaganwa y'abamisi nuko twumvise ko abari abantu tanga karorero byerekeye ubumenyi mu byerekeye imico byerekeye iterambere. Rero twebwe twibaza yuko azodufasha guhimiriza abandi urundi gwaruka ngo bakiri bato cyane gwaruka rw'abakobwa ko nabo boza barajukira iterambere. Another day, another blessing for God. So bakunzi bandati vuno musi ni Elma Love comme d'habitude musanzwe mumenyereye. Murabona ko musi nahinduye miliye ndahantu hameze neza cyane. Twavuye muri ama etage, twavuye mu ntangwa, twavuye muri muha, twavuye muri mukaza. Uno musi turi muri commune Kirundo mu ntara ya Kirundo nyene ariko agacimbiri ni Rufundo. So guys nko mubibona turi mu bikorwa rusange aho twashikiye mu bikorwa rusange kuno musi kwa gatandatu aho musanzwe muzi yuko muri leta mvye leta nkozi imisi yose ya gatandatu dukora hakogwa ibikorwa rusange ku bantu bose muri rusange ku banyagihugu kugira ngo habe iterambere mu gihugu cyacu. So twashikiye mu bikorwa rusange aho twasanze n'abariko barahiganirwa kuba Miss Kirundo twabasanzeho nabo nyine bariko barakora iki gikorwa twabonye ko bameze neza cyane batanze ishusho giza kuri jewe nabibonye ariko byinshi cyane ndaza kubarondera kugira ndabamenyeshe namwe nimuhengesha kumana na jewe na Ndaha TV yose muri rusange kugira ngo mumve byinshi naje kubaronderera nk'umwarimu wanyu ndabigishe byinshi kujyana n'igihugu cyacu ko nabonye umenga mpagatiwe n'imisozi myinshi imisozi myiza imisozi isharije cyane nishimiye cyane kuba ndi hano mu Kirundo. Guys reka twane maze nkora ibikorwa rusange hama ndagaruka mu nyuma dukore n'ibindi murakoze cyane. Kawarunda stop. Jambo fitu. Boro cyane. Yes bakuzi banda TV nkuko nayo mamenyesheje yuko uno musi ndi mu kazi kabisa nta mwanya wo kwishira mfise kandi turi mu iterambere ry'igihugu. Ndi kumwe n'abajejwe intwaro muri province Kirundo benshi baraza kwimengesha kuko bampaye iteka yo kuhura naryo ariko reka mazenda baramukije cyane nyakuba baramutse ego kubatabazi neza nashaka mu bibwire bamenye ko turi kumwe n'ibikomerezwa abashefu barongoye intara. Jewe nitwa Mujambere Jean Claude abandu muhanuzi aje duterambere wa mustantere wa commune Kirundo. Ego murakoze cyane chef namwe turabaramukije cyane. Amahoro y'Imana nanje nkaba nitwa Bayuhe Jean Baptiste yego nkaba ndumukuru wa zone Kirundo centre ahanyene turiko turakora bino bikorwa. Ego murakoze cyane nyakubahwa chef de zone twebwe twari twaje muri rusange dufise evenement turiko turagena ko bisanzwe mu ntara nyinshi hariko haraba ibintu vyerekeranye abakobwa baserukira abandi mu ntara ariko twasanze no musi abo twarondera twabasanze ku kivi muri kumwe muri kumurakorana niyihe migenderanire bafise entre yabo n'abajeje intwaro zo muri intareske boba haraho bihuriye namwe bwe canke bimeze gute? Yego murakoze no kuvuga kucerekeye abo bakobwa nkuko mwayibonye mwasanze bari ku kivi baraza kugira ngo nabo bagire ico bakoze nga na cyane murabona yuko arabajene kandi bino bikorwa tiko turakorera hano murabona yuko novuga ari by'abajene no kuvuga rero baduteye akama bavuga yuko twobereka ahantu twokorera nabo nyene bazogire gute bazobashe kuhashika kugira ngo berekane za nguvu zabo bafise. No kuvuga rero nk'imigenderanire dufitaniye nuko twoja hamwe tugakora ibikorwa rusangi ari byo by'iterambere kuko ibyo bikorwa rusangi by'iterambere murabona yuko ubu novuga kuri iyi leta novuga ari leta ivuga bati no gukorera hamwe kugira ngo twiteze imbere. No kuvuga rero dukoreye hamwe
novuga muri ya nyabune turashobora gushika ku kintu gikomeye cyane. Hama no kindi novuga nuko ahubwo byoba byiza kugira ngo boza baraza mu bikorwa byacu kugira ngo tugire iki duteze imbere ikomine mbese n'intara mbese n'igihugu. No kuvuga rero bisaba rero yuko twaza turakorera hamwe kugira ngo ibikorwa bigende neza. Nyakubahwa chef de zone tutabafatiriye mbega iyo mubonye mutunganije ibikorwa rusangi nkuko mukabona vyitabwe n'abajene n'ugwaruka rungana gute bibaha iyihe shusho ku Burundi bwejo duhereye muri zone murongoye ikomine n'igihugu muri rusangi? Murakoze cyane no kuvuga murabona iyi leta turimo urikorara ukagerageza kuraba novuga ugwaruka nibwo novuga rufise nibwo gwishi. No kuvuga rero tugiye hamwe turashobora kubaka ikintu kizima tugatera imbere. Iri higanwa rya Miss Kirundo ama evenement nkaya y'abajene asiguye iki ku ntwaro kuri mwebwe muyakira gute iyo abajene biyohoganije bagategura ikintu nk'iki? Mbona igikorwa gikomeye cyane kuko novuga ko ari n'ijyambere kino gikorwa novuga c'aba Miss kibaye muri komine cyangwa mu ntara n'ubwa mbere. No kuvuga rero ndashimiye cyane nk'ababiteguye yaba barabiteguye vraiment ndabashimiye cyane nkabasaba ahubwo ko mbere abo ba Miss kumbure uzogirirwa amahirwe akaba nk'uwa mbere yuko yogira icyo afashije iyi komine ndetse n'intara. Ego nkiri ngaho nyene nagomba mbaze neza kuri nyakubahwa ku muntu azoba uwa mbere muri aba bigeme azafise iyihe valeur nuvuga kahe gaciro kuri ku burongozi bw'intara cyangwa mu ntara muri rusange azafise kahe gaciro karengeye akabandi bigeme bazoba bafise? Twebwe nkuko tubizi mwimaganwa y'aba Miss nuko twumvise ko abari abantu tanga karorero byerekeye ubumenyi mu byerekeye imico byerekeye iterambere. Rero twebwe twibaza yuko azodufasha guhimiriza abandi urundi gwaruka ngo bakiri bato cyane gwaruka rw'abakobwa ko nabo boza barajukira iterambere nkuko bakuru babo babikora, hanyuma bakagerageza nabo kuza baraja mu kirenge nkuko nawe yagiye araronka hirya no hino bimwereke ko yofasha yotera intambwe mu vyerekeye ku icyo gikorwa cyo kuba wa mbere ko nabo azobereka karorero k'ingene yashitse ku iyo ntambwe, hanyuma ashobore kandi no kuzoza aravugana n'abantu hirya no hino nko ngaha muri komine Kirundo hariho ivyo tubura cane mu nyigisho z'ugwaruka rw'abakiri bato azoshobore nabo kuza aratera ya mbere afashanye n'abajeje intwaro mu kugira ngo badufashe guhimiriza ubwo gwaruka rw'abakiri bato. Ese niyaza afise umugambi runaka ku ntara ntimuzo mufatisha umwanya murimo canke azoshika dodora hama yinjire mu mwakire n'amaboko yose? Tuzomwakira n'amaboko yose kuko tuzoba twabonye yuko ari umuntu waje kudufasha kuko iterambere si ry'umuntu umwe, iterambere ni rya twese. Yego murakoze cyane je ndabashimire ku mwanya maduhaye. Murakoze namwe. Yego chef namwe murakoze cyane. Murakoze namwe kubona bino biganiro mwaje kubikorera ngaha ndabashimiye cyane. Nyuma yo kurangiza ibikorwa rusange n'aba Miss bacu twarangije turangiriza hano nyakuri lecture aho twaje kuryoherwa nkuko mubibona bariko barurira ubwato kugira ngo baje kubatembereza baryohere babanezere neza cyane mu gihe tusigaje amasaha make cyane kugira ngo ibintu bimere neza tumenye ati ninde wa mbere ninde wa nyuma eske bizogenda gute. Bana uturisha umunyenga neza urabona turi kumwe n'abana b'igihugu abana bari kwarakora ibintu bimeze neza cyane
inyuma yabo nicaye kugira ngo ndabihweze neza numvirize nibiyago kwaraganira naba miss Kirundo tubona ko bariko baravyifatamo neza bariko bararyoherwa cyane ava yuko bahabwa ama proclamation y'ukuntu bizogenda nko bibona turi muri Lucky Cohoha hafi y'igihugu cy'u Rwanda cameraman ugwana ngururi yamani gwereka abarundi babone yuko turi hafi kabisa gwereka abarundi hariya ni mu Rwanda hariya mubona isha maso yanyu ni hafi so reka tubandange tuganira n'aba miss bacu so Miss Kirundo wahazaza ndabaramubwiye cyane yambu cyane ego kukuntu tubana yatunezerwa uno munsi nkuko mubibona abantu babiteguye bariko barabanezera bariko bakora ivyo bashoboye kugira ngo mwese mwishime muri aka kanya muri murakoresha nirihe jambo mwobabwira rivuye ku mutima kwanza ava yuko dushika ku bindi bintu byinshi jambo twabwira rivuye ku mutima nukubashimira nyene bivuye ku mutima batokore babikorera n'abandi ego ni gambere ibi bintu bibaye mu ntara Kirundo ndibaza nimba ntihenze sivyo ivyo Miss Kirundo bari gambere bibaye ni edition ya mbere ibaye kuba mwariyumvire wangu uti reka twe dutangure imbere y'abandi byabafasha umwanya ngwana kugira ngo mufatire yo gwati je ndagiye niyandikisha nyine ko bwa mbere kuko usanga biteye ubwoba ego ariko bivana na objective nyene office ari uvuga ati kugira nshike kuri iki kintu ndabona biravana na objective umuntu aba afise nyene kugira ngo aje kuyandikisha ariko kandi ni ibintu bitanguye ubwa mbere usanga ari ibintu biryoshe kurusha ibindi byose kuva muri mu buto bwanyu mwarigeze muvuga ati twebwe twiteze kuzoba nditeze ko nzoba mu misi mu myaka yanje hasaza oya ntavyo nari niteze ariko naravuga yuko nk'ubu bishitse bikaba ko no biparticipamo kubera ndabikunda wabikunze uri mu myaka iye kuko hari ikintu usanga kikurimo kuva mu buto cyangwa kikakuza mu kuze sinoprecisa neza umwaka ariko nyene narigeze kuba ndabikunda cyane hari abantu bigeze kubwira ati wewe murashoboye kuba umuswara hari umuntu usanga bayiho bakamwita miss oruke ntaranabija mu wewe byageze kugushikira yego birakunda kunshikira ego muri aka kanya wiyumva gute kuba uri kurakora ibintu nk'ibinyamo ubwa mbere ugasanga bimeze uko bariko barakwakira neza nkuko nyene ndaryohewe cyane biraryoshe ego biraryoshe nembo ni season ya mbere aho mwayitanguje muri ko mubitegura neza gute kugira ngo abejo nabo bazohurumbire niyo nka kuko no musi ntimwari benshi mu higanwa hariho benshi barindira kuvuga ati turashaka turabi ingene bizogenda hamananje ubutanze niyandikishe muri ko mutegura inzira nziza imeze gute kugira ngo abazoza bazoshikira ahantu heza bavyishimiye inzira nziza navuga yuko kubisanze kugira ibinye ubijemwe niwo bawitoreye nyine bawifatiye decision utabishaka ntushobora kubijamo nta muntu numwe gupusa ngo ubijemwo ubijamo kubera ubishaka hama akabazo kamwe kanyuma ahantu warumaze kubaza kangahe wowe canke ntusanzwe utuye ngaha mu Kirundo ndamaze kubaza kenshi yego ko umunyenga wari warawuntaye asha cyane shofe wabonye uko je wambanira abakanya karaheze mu yoti biri kwe kubera umwanya mufise je nashaka kunshikana yara mu Rwanda mugo wanse kunshikana paka ne barayikugororera none hariyo bariye igona kwataba ego murakoze cyane bakunzi banda TV ko bibona akanya kararangiye turabe tubise amazi yabaye menshi man urabasintwagwe yes yari jewe it was me kuva mbona ho shaka kuhereza nko mubona ndi mu ntara Kirundo ndiko ndaryoherwa cyane ndiko nishimana n'abandi cyane nko mwamye mubibona uno munsi ndibaza yuko twoba turangirije hano uno munsi ariko nibihere hano mukurikirana neza ko ibirori byacu bizogenda ni muri finale ya Miss Kirundo tuzorondera Miss umwe azoserukira intara yose muri Kirundo yose je no munsi n'ubuma sinova ngaha guys mega sinova imbere ya kamera kubera ko nishimye vraiment nishimye habaye ibintu by'amateka byiza ntari bwigere mbona devant moi ni gambere nshise hano hantu ni gambere nabona nyina yuko komeza mukurikirana Ndaha TV mugire subscribe like share comment ko batarabikora hama abamaze kubikora nabo muri abantu b'intwari vraiment mwubahwe cyane tuzosubire tubonane ku munsi wejo ndabereke naho ingene ibirori vya Miss Kirundo bizogenda vya nyuma kuri final yari Elma Love mwarimo nkuko bisanzwe murakoze cyane